Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Digne Karondo. Numunezero gusokora namwe bakunzi ba Radio RPA kaze mu makuru kuno kane kerekezo rya Senda Mukakaro umwaka wa 2026 ayo nayo akabashimikiye ku nkuru zikurikira. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura barahagaritse umutima n'inzoga ziyayura umutwe zigisibije cyane mu gwaruka, ivyo bikaba abaronke igihugu barorera ntiyagira ico bakora ngo izo nzoga zituzwe. Igitoro kidandaza mu Kinyegero kirabanda gutera amasanganya mu gihugu aho hari imodoka zibiri zari zipakiye ibitoro zaraye zihiye mu ntara za Butanyerera na Buhumuza. Muraza kubikurikira muri aya makuru. Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya kane tubashiriza ikiganiro ako hambere, uyu munsi tuza kubayagira ku muco rundi hamwe n'icumariye abarundi n'igihugu ubwaco. Iyo yari incamake mu kanya ni inkuru imwe ukwayo. None ko mu ndabe garagenda umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro, nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje, numva tibaramutora n'ubu nico itubaguma bavuga turasabye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta, none leta barayibuze nico itubaguma bayisaba. Ngo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. Ahawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko berega hari hirobine igitoro ngo neva ngo turashonje ngivyo kurya vyazimvye aho kuja kurima ngo biberekere ivyinshi ngo neva duhe ivyo kurya vyazimvye. Iyi myaka itandatu mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga naronse diplome rero. None waremewe iki wotwereka we ku myaka ufise icyo aze kwindura kuri iyi erega cyo tuzopfa. None barakiza kubaza ati wewe none kwiyiti vuga akantu kamwe konyene wahinduye akakabu nzovuga nti jeje nari ntabyo nari gushobora kurya n'ubu ndabisize basigaye bariri erega nzosabo igeze no basigaye bariri. Dasubiriye kubaramutsa duha n'amakuru yacu yavugwa mu gisata cy'ubutunzi, akajagari, ibiturire n'ubumenyi buke bw'abacungera amashirahamwe ahiganisha imigisha cyarugururiye imiryango n'ayandi mashirahamwe y'ivyaduka atemewe n'amategeko mu Burundi. Ivyo bigateza uruhombo mu butunzi bw'igihugu no ku mashirahamwe yemewe n'amategeko. Inkuru ya bagenzi bacu Bob Rugurika na Walter Kwizera. Igisata cy'amashirahamwe ahiganisha imigisha mu Burundi kinyiganizwa n'ubunyonyezi, ibiturire n'amagendo bigatiga ubutunzi bw'igihugu ahatemba. Kubwo amasoko yacu yo kwizerwa inyuma y'ubusuma, magendo no kwishira no kwizana bikorwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, amafaranga arenga miliyari 3 z'amarundi niyo yamagenda mazima yongo akaruhukira mu mifuko y'akagwi gato k'abantu. Iruhande y'ubwo bunyonyezi bw'ubutunzi bw'igihugu, ububasha buke cyane bw'amashirahamwe ashinzwe kugenzura ico gisata asanzwe yashizweho na Reverien Ndikuriyo bwahavuye bwugururira imiryango ayandi mashirahamwe y'abanyonyezi muri ico gisata. Nukuvuga ko ayandi mashirahamwe yo guhiganisha imigisha akora mu buryo bwa magendo ataho yanditswe na hamwe ku butaka bw'u Burundi, mbere atanazwi ubariyo gusa yuzuye muri ico gisata cyo guhiganisha imigisha. Amasoko yacu y'imbere mu bushikiranganje bw'ubudandaji amenyesha ko rimwe muri ayo mashirahamwe ari ryitwa Mebelt, ishirahamwe risanzwe ari n'iry'abanyamahanga rikorera mu Burundi atarusha ryigeze rihabwa rwo gukorera muri ico gisata, rigasha rigaruka rikabuza leta amafaranga y'ikora atagira uko angana yo kwinjiye mu kigega ca leta. Iryo soko ryacu mu bushikiranganje bw'ubudandaji riragaruka rikiyamiriza ibikorwa n'ishirahamwe Triples 8 Stars. Ikiringo c'imyaka irenga 3 nico gihe iryo shirahamwe riguma rikora ryinshije inyuma y'ico gihita kwinjizwa muri ico gisata, ariko mu vy'ukuri atariko biri, ahubwo nyabuna rikaguma ari ibiturire bitagira uko bingana. Umuyobozi w'ishirahamwe ry'igihugu Urona amasoko yo kwizera ava mu bushikiranganje bw'ubudandaji akongera akamenyesha kandi ashimitse ko ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ubw'ikigega ca leta butegerezwa kugira ico bukoze kandi vuba bwango kugira buhagarike uwo murindi w'isahurwa ry'ubutunzi bw'igihugu
utagira uko ungana. Tukiri muri ico gisata nyene mu makuru ajanye n'ibura ry'ibitoro mu bice bitandukanye by'igihugu, iryo kena ry'igitoro ntiryasize inyuma komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Abanyagihugu muri iyo komine bavuga ko haheze amezi abiri yose amasitasiyo muri iyo komine atagitora aronka, ivyatumye ibiciro vyo kwiyunguruza biba umurengera. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere arabitubwira mwido nido. Abaganiriye n'uruganda rwa RPA mu banyagihugu bo muri iyo komine ya Ngozi bavuga ko amezi abiri yose aheze amasitasiyo yose ariyo muri iyo komine ataronka igitoro n'iyigize biraronka ikaronka gike, ndetse n'abagitondera bakaba batecererwa baraja kuraba nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu waho. Igitoro nta kihari amezi igihe kirekire, amasase yarumye rwose, nta naho mperutse ndetse kubona batonze umurongo kugira ngo baba bacikeze cyangwa ngo barakirindira ivyo ntabiherutse kabisa. Ingaruka z'iryo kena ry'igitoro zikaba ari umurengera, uretse ko ibiciro vyo kwiyunguruza vyaciye bizimba cane, hari aho n'abaja ku mirimo itandukanye bishika bagasiba ku kazi ku kubura ikibunguruza, ndetse n'ibiciro ku bifungurwa bidasigaye inyuma mu kuduga. Abashora imfungurwa mu masoko baraharura dandaza n'amafaranga biyungurujeko, abiyunguruza ku mapikipiki no mu miduga baja ku buzi bitandukanye kora nabi kubera hari aho babura amafaranga yo kwiyunguruza kubera atazinze, naho usanga batsinze no kwinyabuzi nyene. Abakoresha ivyuma binywa igitoro ubu nta handi bagikura uretse kuri magendo, aho igikinju c'ilitiro imwe n'igice kigeze ku mafaranga 200,000. Abanyagihugu b'Imuyinga basaba leta ko yotorera umuti ico kibazo c'igitoro kuko ubuzima butera buzimba, kumva yuko cabaye umuzi w'ibuye. Elvis niyo mwungere. Ubukene bw'igitoro bubandanya guteza ingorane, ariko idandazwa mu kinyegero kibandanya gutera amasanganya. Kuri wa gatatu imodoka zibiri zipakiye igitoro zarahiye mu makomine ya Kiremba yo muri Butanyerera na Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Hambavu y'izo modoka hari n'ibindi bitari bike vyononekaye. Abajeje intwaro n'umutekano gushika ubu naco barabivugako. Emmanuel Nyungeko aratubwira ibijanye n'iryo sanganya. Imodoka ya mbere yahiye isaha imwe yo mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu buca ari kuri uyu wa kane yari ipakiye ingunguru niniya yari yuzuye igitoro. Iyo modoka ikaba ari y'umugwizatunga batazira Fisto. Uyu mudandaza aba akongera akadandariza ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu ahitwa ku masanganzira muri komine Kiremba intara ya Butanyerera. Amakuru dukura aho ku masanganzira ashikiriza ko gushika mu gatondo ko kuri uyu wa kane hatari bwamenyekane amaritiro yahiye hamwe n'icateye iryo sanganya. Iminota mikeya inyuma yaho iyindi modoka ntoya bita Siente nayo nyene yari ipakiye ibitoro yarahiye iratokombera igihe yari igeze ahitwa Gasuru muri komine Muyinga. Abari muri iyo ngendeshwa boba baciye bayivamwo barahunga kuko abashitse muri ico kibanza basanze imiryango y'iyo modoka yuguruye ata muntu ayirimwo. Inzu yari hafi y'ibarabara n'ivyarimwo byose vyarahiye navyo nyene biratokombera, ariko bene umuhana barashoboye guhunga. Kuri ayo masanganya uko ari abiri, imodoka yagenewe kuzimya umuriro yaje gutabara ivuye Ikobero muri komine Butihinda yashitse inyuma y'amasaha abiri ataco igikiza. Amasanganya aterwa n'ibitoro bidandazwa n'abanyagihugu badafise amasitasiyo akaba amaze kugwira, kuko aho ku masanganzira muri komine Kiremba intara ya Butanyerera iryo sanganya ribaye ubugira kabiri kuri iyo mudandaza Fiston mu kiringo kidashika umwaka. Mu gisagara ca Kirundo, Ngozi na Kayanza naho hakaba hamaze gusha amapikipiki arenga 5 bivuye ku bitoro vya magendo. Nubwo amasanganya havuye ku bitoro agwira, ababidandaza babandanya kwiyongera mu bisagara vya Muyinga, Masanganzira, Kirundo, Kayanza, Ngozi n'ahandi. Amasoko yacu muri ivyo bice havuga ko n'abategetsi usanga bari mu bashorera abo badandaza mu gihe aribo bogwanije iyo magendo. Ico gitoro kidandarizwa mu gifuri kikaba kiza ku bwinshi kivuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Tumira amate gato mukanya tuca tubandanya n'aya makuru yacu. Harabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu abanyagihugu bakeneye gufashwa vyihuta. Mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo kw'isi UNICEF co muri Ruheshi uyu mwaka, iryo shirahamwe rivuga ko imwe mu migwi y'abantu ikeneye cane kugarukirwako
ari abateshejwe izabo, abahanzwe y'ingorane zijanye n'ubuvuzi hamwe n'abakoze n'ingaruka ry'ihindagurika ry'ibihe. Ido nido na David Claude Mbananayo. Ico cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo kivuga ko muri ruheshi umwaka wa 2026 Burundi bwabandanije guhura n'ingorane ziterwa hanini n'abanyagihugu bava mu kibanza kimwe baja mu kindi kubera imvo zitandukanye, ingorane zijanye no kuronka ubuvuzi bukwiye hamwe n'ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe. Ku bijanye n'impunzi z'abanyekongo zakiriwe mu Burundi zirahitwa Busuma, UNICEF ivuga ko kuva kwa 2023 ndamukiza uyu mwaka impunzi z'abanyekongo zirenga 9,000 arizo zimaze gusubira mu gihugu cabo ku bushake, izigera ku 54 akaba arizo zikiri muri ico kibanza ca Busuma. Ugutahuka kw'impunzi z'abarundi ziva muri Tanzania nako kwarabandanije. UNICEF yerekana ko abarenga 100,000 bamaze gutahuka kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2026. Mwikambi ya Nyarugusu yari itegekanije kugagwa kuwa 30 ruheshi. UNICEF ivuga ko hakiri impunzi zirenga 5,000 zitaratahukanwa. Abasanzwe bafasha mu kugarukira ku banyagihugu bahuye n'ingorane bavuga ko ico gitigiri kinini c'abatahuka kiriko gituma hataboneka ivyankenerwa bikwiye, cane cane mu bijanye n'indero, amagara y'abantu, amazi meza, isuku hamwe no gukingira abana mu bibanza vyinshi vyakiriye abahunguka. UNICEF ivuga kandi ko amashirahamwe y'abagira neza yabandanije gufata ingingo zo guhangana n'ingaruka zishobora guterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Naho biri uko ayo mashirahamwe amenyesha ko ingorane y'ubukene bw'uburyo bukenewe iguma ibangamira ibikorwa vyo gutabara abahuye n'imyuzurira na cane cane iyo muri zone Gatumba. Mu gisata c'amagara y'abantu, UNICEF ivuga ko Burundi bwabandanije gufata ingingo zituma ikiza ca Ebola kidashika mu Burundi. Inzego zibijejwe zaratunganije amanama yo gutegura uburyo bwo gukinga no kurwanya Ebola hamwe no kubandanya gukorana n'abafasha Burundi mu gisata c'amagara y'abantu. Muri ico gihe kandi ingwara zibiza, kolera hamwe n'izindi zarabandanije gukurikiranirwa hafi kugira ngo zituzwe. UNICEF ivuga kandi ko gufungura nabi navyo nyene vyabandanije vyibonekeza mu mpunzi, abahungutse hamwe n'abanyagihugu babakira. Ivyo bikaba bituma habandanya kwiyongera ibitigiri vy'abakeneye imfashanyo yihutirwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. David Claude Mbananayo. Muyavuga mu mibano naho abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura barahagaritse umutima n'inzoga ziyayura umutwe zonona amagara y'abazihereza zigisibije cane cane mu gwaruka. Abanyagihugu baganire na RPA batishaka ko barongoye igihugu babona uko gwaruka ruriko gwicwa n'izo nzoga zikorerwa mu Burundi, ariko ntihagiye na kimwe gikorwa ngo zituzwe mu gihugu. Inkuru twateguriwe na Nadeje Irakoze. Izo nzoga zifise amazina atandukanye zigisibije mu gisagara ca Bujumbura kuko zonona ku rugero rudasanzwe amagara y'abazihereza, zirahagaritse umutima abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, cane cane abavyeyi kuko ugwaruka ahanini arigo rugeramiwe n'izo nzoga nk'uko uyu muvyeyi avyigana. Ikiyoga bita udusaravyayi, bangara, kike, ntugasaze n'ayandi mazina menshi y'ubuntu nyene bukorerwaga mu gihugu. Nukuri abantu bahora bikorera nk'imizigo, yaba bikora nk'ibiro 100, ubu n'ibiro 50 ntabishobora. Jewe aho mbaye hariho ahantu wamuca mu gatondo kuzera tuja ku mirimo ugasanga abantu bariko barakukumba baryamye hasi. Kubera iki? Kuburegwa inzoga zaba yayiye. Ugasanga bariko baragwana mu gatondo, nta mujene nta n'ukiri witwa ko ari hagati na hagati yarafise imyaka yo gukorera igihugu, ubu yagishoboye gukora ikintu na kimwe. Ikibabaza cane abanyagihugu nuko abategetsi b'igihugu hamwe n'ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa bazi neza ko izo nzoga ziriko zirica ubuzima bw'abanyagihugu cane cane ugwaruka, ariko bakirabira hirya kuko n'ingingo bashiraho ataco zihindura. Rero utukiyoga ukabona abantu bakomakomeye ko ntitwumva na gatoya igituma ikigo BBN kidashobora kubona ko hari ingaruka mbi utwo tuyoga turiko turatera. Vyumvikana ko haba harimo n'igiturire kuko kugira ishirahamwe ryemererwe bategeza gupima neza ubuziranenge ico kidandazwa ko kitaza kugirira nabi amagara y'abantu. Mugabo birababaje cane
kubona inzoga yitwa kike kubera bayinywera mu tuntu duto cane tugurwa amahera make rero mu nyuma bavuga ngo kugira bahana abo bantu batwihereza ngo bogira mu rucupa runini hamwe rugurwa 15 ahandi rukagurwa 18 gutyo muga n'ubundi rya cupa baragenda bakarikura bakagenda ugasanga ko baragihereza usanga abantu barapfuye twebwe ibintu nk'ibi biratubabaza kandi intwaro ziba ziri ngaho nta n'ubuza kubakomakoma. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura batera kama barongoye igihugu kwikubita gashi bagatuza izo nzoga mu gihugu amazi atararenga inkombe narijyaye n'abanyagihugu bamaze guhasiga ubuzima biturutse kuri izo nzoga zifite ingaruka mbi nyinshi mu mubiri w'umuntu. Nadeshi irakoze urakenuye tukiri ngaho mu gisagara ca Bujumbura nyene umunezero mwinshi kubadandaza bahora bakorera ku isoko yo kwijabe aho bita kumbaho muri zone bwiza mu gisagara ca Bujumbura kubona baremerewe gukorera aho bahora bakorera mu gihe imbaho zisigaye zizimvye abaguzi bazo bizera ko ibiciro bigiye kumanuka. Ido na Dani Claire iratwumva. Abadandaza b'imbaho bakorera kwijabe aho bita kumbaho muri zone bwiza mu gisagara ca Bujumbura bakiranye umunezero mwinshi ingingo yo gusubira gukorera mu kibanza bahora bakoreramwo. Umunyagihugu yaganiriye na radio RPA yatwiganiye ko iyo soko ifasha benshi cane. kuko bakazegereye akarere za bwiza za buyenzi za ronero ntabwo yasiga za betiri zaragara ukuri twaranezerewe cyane ko tumaze gutonka iyo soko tugakiniraho imbaho tukajya kugarura bitagoranye. Abagura imbaho bagasaba abadandaza ko bomanura ibiciro kuko mu minsi yeze twizere ko n'imbaho ziranzwe zikamanuka kuko rwari ibihumbi rwahora ku bihumbi 5 nago barashize ku bihumbi 7 tusabe ko nabo nyene abadandaza baca bamanura. Tubibutse ko iyo soko yari yugawe inyuma y'isanganya ry'umuriro ryabaye mu ijoro ryo kuwa 21 rishira kuwa 22 ruheshi 2026. Dani Claire iratwumva nawe urakenuye. Dutandukire yavugwa mu burimyi abarimyi barimira mu myonga yo mu mitumba igize komine n'intara ya Gitega bavuga ko batewe impungenge z'uko batazoronka umwimbu uno mwaka bitewe n'uko batashoboye kuronka ifumbire yo mu gice ca gatatu cirima bakabona ko leta yari kuba yaramaze kubaha iyo fumbire kuko iryo rima ritangurana n'ukwezi kwa gatandatu. Reka tubibaze mugenzi wacu Hervé Niyuhire. Hamwe mu burorero butangwa muri iyo komine ya Gitega hataronswa iyo fumbire yo mu gice ca gatatu cirima ni mu mwonga wa Karera na Nyabugogo. Abarimyi basanzwe barimira muri iyo myonga bavuga ko ifumbire bakoresha abijejwe bahora bayituma mu kwezi kwa gatandatu mu ntango kugira abarimyi bayironke kare ariko gushika ubu bakaba batarayironswa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Bagira ibyo komande y'amasi mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo abantu bitegurire irima ryo mu mwonga barime ibiterwa bijanye n'ibigori imiceri canke ibiharage byose bahora babitera mu mwonga muri iki gihe mugore ubona ko tugeze mu kwezi kw'indwi tuzi ko iyo sezo bayihevye yitwa sezose mu bijanye n'ivya gukomanda amafi. Abo barimyi bavuga ko ubu batigeze batangishwa amafaranga bahora basabwa n'abijejwe kugira baronswe iyo fumbire. Ntawoze ko ari ikibazo kiba gifatanye n'uko kumva ngira ngo ndabona bagize ibirarane byinshi mu gihe c'agatasi ni henshi hari abantu batashe kuronka amafi canke ntawozi yuko baba babigize inkana ntawozi ivyari. Ku bwabo barimyi bibaza ko abajejwe kubaronsa ifumbire vyoba bifitaniye isano n'abatayironse mu gihe c'agatasi n'impenshi. Ntibigeze basaba kugira ngo basagire komande yo baseyo muci oya ntawozi impamvu batabikoze yariyo igihe kiko kirarengerana nyene ndakirumva yuko uvuga yuko urubuteze mu kwezi kw'indwi mu kwezi kw'icenda naho batabura kugira komande yo yose vy'agatasi nico kibazo kihari. Muri kino gihe rero abo barimyi bakabona ko kutaronka iyo fumbire yo mu gice ca gatatu ucirima bizotuma bataronka umwimbu uno mwaka. Muyavugwa mu nkino naho kunguriciye ku masonga kuri no wa kane niho watangura inkino z'igice ca kane gishiri ca nyuma mu gikombe c'isi kigira ica 2023 mu bihugu 8 bisigaye harimwo kimwe ca Afrika kimwe ca Amerika y'Epfo na 6 vya Buraya.
isaha 4 z'ijoro Ubufaransa butana mu mitwe na Maroc mu mwaka 2022. Ivyo bihugu byarahuriye kuri iyo ntambwe nyene yihiganwa. Ubufaransa busezerera Maroc buyitsinze ibitsindo 2-0. Mu zindi nkino zitegekanijwe kuwa gatanu Espagne izokina n'Ububirigi, kuwa gatandatu Ubwongereza bukine na Norvege, nayo ku munsi w'Imana Argentine izokina n'Ubusuwisi. Kugeza ubu Lionel Messi niwe amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi aho ageze ku 8. Iyi muri kumurakurikirana ni Radio RPA. Nyuma y'akaruhuko gato duca bitandukira igice ca nyuma cano makuru. RPA Mukigana ko hambere cyo kuri wa 9 mu kakaro umwaka wa 2026 tubayagira kubijanye n'akamaro hamwe n'agaciro k'imico n'akaranga ku Barundi no ku gihugu muri rusangi. Ikiganira ko hambere mu gishikirizo na Josiane Muzaneza. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA n'imisi yose ya kane. Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muriko mukurikira Radio RPA. Munankundire ndanabaha ikaze mu kiganira ko hambere cyo kuri wa 9 mu kakaro umwaka wa 2026. Basokuru barayamaze bati utumuco ukabutaya karanga. Mu Barundi baho hambere ika no muri bamwe mu bakino gihe umuco ni kirumara ukongera ukaba n'ikimenyetso gikomeye cyane cerekana ico umuntu ari, agaciro kiwe n'icamari abandi uhereye mu kibano aho umuntu aba kukaza hasanzwe akorera mu buzima bwa misi yose ika nahakunda guteramira. None mu by'ukuri umuco ni iki? Ufise ikihe kibanza mu buzima bw'umuntu n'ubw'igihugu? Mbega uko umuco w'Abarundi wafatwa aho hambere uyu munsi vyoba ariko bikimeze? Ni iki coba carahindutse? Mbega aho uyu munsi biracashoboka ko umuco w'Abarundi ubungwabungwa? Utwo ni tumwe mu tubazo tuza gucija nino muri iki kiganiro tubifashijwemo n'umutumire wacu umukurambere Rukundo William. Kuri mikro muri kumwe na Joe Josiane Muzaneza. Nkaba nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Mu kanya turaduga kwijambo. Ndasubiye kubaramutsa nkuko twabishikirije mu ntangamarara ya kino kiganiro. Aho hambere mu Burundi umuco wari ufise ikibanza gikomeye mu bice bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Ariko imbere yuko twinjira neza na neza mu kiganiro nyezina, reka umukurambere Rukundo William abanza tubwire icari c'umuco. Ego ibintu biranga umuntu canke ibiranga igihugu harimwo umuco canke imico. Umuco ni icerekezo c'indabo barabiramwo ikintu canke umuntu bakamenya ati uyu muntu afise icerekezo gisa gutya, indabo isa gutya. Umuco ni igipimo c'agaciro k'abantu bo mu mugwi wo mu gihugu kanaka. Umuco niwo barabiramwo inyifato, ni naco gituma umuco n'akaranga bidatandukanye. Umuco w'Abarundi ntibagimbwa ako n'akarorero. Umuco w'iwacu utuboneramwo ivyo twemerewe n'ivyo tutemerewe. Umuco ni indabo turabigwamwo canke turabiramwo tukabona abo turibo n'ico turico. Umuco w'Abarundi kirazira ko bambara impenereza, aka n'akarorero. Uwo n'umuco. Umuco w'iwacu abakenyezi barambara imvutano bakikwiza. Umuco w'iwacu ntibarya imisiba, ntibarya ibikere. Baguhaye ibintu uravuga ati iyi si imico y'iwacu, iyo si nyambaro y'iwacu. Umuco ni icerekezo barabiramwo umuntu. Hari abantu ushobora kuraba uko bameze ugaca uvuga uti iyo mico si y'iwacu i Burundi. Ugiye aho hakurya muri Kongo
ukabona ingene bikorera ibintu nta kubitwara ku mutwe bakabitwara ku mugongo. Uyo n'umuco w'iwabo mugabo si umuco w'iwacu. Mu ijambo rimwe umuco ni icerekezo n'indabo ibonerwamwo abantu bo muri ico gihugu. Ku gihugu naho imico y'igihugu ntibitandukanye n'imico iranga abenegihugu bacu. Imico y'Uburundi siyo mico y'ibindi bihugu. Imico y'Abarundi ni imico itandukanye n'imico y'abazungu. Nico gituma usanga hariho ibyo abazungu bemerewe bakora ntibagire isoni, mugabo Abarundi twabikora tukamaramara kuko bitari mu mico y'iwacu. Nico gituma mu mico y'ikirundi cacu c'Uburundi bwacu hariho ibikorwa mu bindi bihugu, mugabo mu Burundi iyo mico Abarundi canke na leta yacu ntibizane mu Barundi kuko atari imico y'Abarundi. Ntanga akarorero kamwe k'umugabo yubakana n'uwundi mugabo, k'umugore yubakana n'uwundi mugore, uyo si umuco w'Abarundi. Nico gituma na leta y'Uburundi kitovyemera kuko ntibisanzwe biri mu mico y'Abarundi. Ndoba ndi kumwe nanyu Pese nzunga irizu Yonizo zungira mwirongero y'ibijumbo Mu buzima bw'umuntu rero nk'uko muhejeje kuvyumva, umuco wamye kandi no mu bikiriko ufise akamaro kanini cyane kuko ari kimwe mu vyerekana agaciro n'igihagararo c'umuntu aho aba ari hose. Uwo muco nyene ni nawo uheza ukagaruka ugahesha n'agaciro igihugu ubwaco, nk'uko tubandanya tuvyiganirwa n'umutumire wacu umukurambere Rukundo William. Ku gihugu no ku bene gihugu umuco ufise akamaro kanini cyane. Ubwa mbere umuco ku gihugu n'urupimo ntarengwa rw'imyifato, rw'imikorere, rw'imyitwarire, rw'imiyoborere y'ukuja imbere canke kudasubira inyuma kw'igihugu n'abene gihugu. Naho hoba ivyitwa amajambere arashobora kubaho, mugabo kenshi ntashobora gutera kubiri n'umuco w'Abarundi. Iyo amajambere ateye kubiri n'umuco w'Abarundi, Abarundi baridoga. Niyo batoba bafise ubushobozi bwo kubihindura, binavuzwe mu ijambo umuntu akarenga ku muco w'Abarundi, uzubona abantu bimyoza canke bakumuraba igitsure canke bakavuga bati uyo si Umurundi. Ngiye kuguha akarorero kamwe. Narigeze kuja muri sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara imwe, nsanga hariho umugore ariko araburana n'umugabo wiwe basaba kwahukana. Umugabo niwe yasaba ngo bahukane n'umugore. Uyo mugore yari afise abagabo babiri, kandi abo bagabo babiri bose bari muri sentare, kandi muri sentare abo bagabo bose uwo mugore yarabemera. Umukuru wa sentare yarashashe ico gihe yari umupfasoni, yababajije ikibazo ngo none mwebwe muri Abarundi? Urumva, mwebwe muri Abarundi kuko ko umugore agira abagabo babiri si mico y'Abarundi. Kubw'ivyo vyatumye abacamanza batangara, bumvise umugore yemera ngo uyu n'umugabo wanje, ati yuwe, ati n'uyu n'umugabo wanje. Numva jije arababaje ngo yari umukuru wa sentare niwe yarashashe mu ntahe, je naho nari nibereye. Arababaza ngo mwe muri Abarundi? Umuco niwe uranga igihagararo n'iteka n'icubahiro c'igihugu cacu. Umuco ufise akamaro kanini kuko urerekana Abarundi ico barico nabo bari. Mu mico y'Abarundi murabona ingene uwapfuye ashingurana uteka. Mu muco w'Abarundi abitavye Imana ntitubaturira. Ako n'akarorero, utwo n'utuntu ngerageza kubereka kugira ngo mumenye yuko umuco n'akaranga bidasigana. Umuco w'Abarundi n'agaciro k'igihugu. Imico y'igihugu niko gaciro kaco. Umuco w'igihugu ubonekera mu nyambaro, mu gushikiriza ijambo, ingene bavuga, ingene baramukanya, ingene bafashanya mu biberekeye. Biriya bintu byose ubona dukora hagati mu gihugu, uwugwaye tukamuterura, gufashanya n'imico y'Abarundi. Ko umuntu yita uwundi biri mu mico y'ikirundi, ko umuntu ananirwa akakirwa n'ubutarananirwa biri mu mico y'ikirundi. Imico mu bisanzwe igaragaza agaciro, igihagararo n'inyifato by'igihugu n'abenegihugu. N'ubu ikiganiro nako hambere, nk'uko umukurambere Rukundo William yabivuze kuva mu ntango, umuco niwo wamye ushigwa imbere mu buzima bwose bw'igihugu, na cyane cyane iyo hageze kunyifato runtu na rupfasoni itegerezwa kuranga Abarundi. Aha mbere
umutumire wacu aranemeza ko umuco ari wo wamye wisungwa mu gushiraho ibizira n'ibitazira ku buryo umuntu ataye umuco yafatwa nk'igicibwa canke igihemu. umuco w'igihugu niwo wereka abanyagihugu bacu ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe. Imico niyo yerekana ingene abageze mu bigero bubaka inzira babicishamwo n'ingene bigenda. Imico niyo yereka abarundi ikizira n'ikitazira. Mu mico niho tubonera ivyo twemerewe n'ivyo tutemerewe. Mu mico niho haboneka ingene abatware barongora abo batwara. Imico niyo yerekana ingene abatwagwa bubaha abatware. Imico niyo yereka abana ngene bubaha abavyeyi. Imico niyo yerekana ngene umuvyeyi ahindera umwana. Mu mico hazamwo ibintu vyinshi, ni naco gituma navuze ngo umuco ku gihugu no mu bene gihugu ni ndango y'igihagararo n'agaciro ishingiye ku myifatire y'ababa muri ico gihugu. Nico gituma niyo abarongoye igihugu bavuye mu gihugu bakaja hanze usanga hariho ibyo badakora canke ibyo batavuga canke inyifato batagira, kuko bavuga bati nkoziri mubanze mu kimico y'abarundi. Mbega none vyoba bimaze gushika umuco ugatituka, iyo bishitse ingaruka ziraheza zikaba izihe ku banyagihugu canke ku gihugu co nyene ubwacu? Ni igiki cari gikwiye gukorwa ngo umuco ugarukirwe usubizwe itoto n'ikibanza wamanyi? Ico cokorwa mbega hoho cokorwa nande? Inyishu ni mu kiganiro cyo ku munsi wa kanuza. Nkabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi, nkashimira ariko cane bimwe bivuye ku mutima umutumire wacu umukurambere Rukundo William yaduhereye umwanya wiwe akadufasha kuremesha iki kiganiro. Josane Muzaneza mwari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha. Hari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere. Arakoze na Josiane Muzaneza kuri icyo kiganiro ahejeje kudushikiriza. Nino ngaha cesozera no makuru yo kuri uwa 9 mu Kakaro. Mwakoze kudutega yompi, bakoze bagenzanje umwe wese kuco baterereye kugira ngo ano makuru aboneke. Dinye Karondo nari kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.